Mwite Naomie Nkurunziza umwana wahoze arongoye Burundi ndavuga nyine icubahiro Petero Nkurunziza dukomeza gusaba n'Imana ngo imuronse iruhuko ridashira maze izimuronse n'ubwami bw'ijuru muri rusangi. Amen, amen, amen. Aka kanya muri ko mwumva Fulgence Mika ndi kumwe na Mika TV ngo dukomeze kubaha ivyiza mukwiriye maze dukomeze kwiga uko tubana n'abandi uko tubaho tuja no muri entertainment gato kugira ngo ubuzima bukomeze koroha bunaryohe. Umwana w'umukobwa mubona kuri screen zanyu afise agakemanyi yari karashikiriza abantu kuri live ya Instagram nandi ndavuga nti nitwo byisangiza kuri Instagram gusa ariko hariho nabandi babikeneye. Reka ndagusaba kuri kino video maze uze gukanda like uzane icyumviro cyawe wamaze kumviza ibirimwo wongere ukandi subscribe ariko wika kandi guyisangiza nabandi benshi kugira ngo ishobore gushika kure maze dukomeze kubana neza. Ndagiye cyane kuba nongeye kugaruka haraciye kinini ubwanje nyine nanje nari niherereye kubera ko nashaka kwiyubaka ubwanje kugira ngo twongere tugaruke neza. Rero hanini nivyo. I'm also happy to be back, so happy, and I hope you ko tubandanirizaho ntazo ariko no kumviza ijwi ry'Imana ninarongorwa. I think ubunye I'm going to be a little bit active. Namaze iminsi navuye online cause yeah, so icyo umuntu wese afise avuga arahawe ikaze. Nta bintu navuze yuko hanini no gusubira kuja live hanyuma tuganire gato hanyuma live kurikira ce ntumira muzomubona. Yeah, gusa hari ikintu jewe kimaze iminsi kindi ku mutima. Hari ikintu kimaze iminsi kindi ku mutima nifuje kubabwira. So mu bihe tugezemo ubu hageze aho jeno cyamvuga ati no bimwe mu mpamvu byo byaratumye mva ku murongo. Abankikuje barabizi jewe umuntu abo tuvukana barabizi nyine abanyigire barabizi ndi umuntu sinkunda gusohoka sinkunda ibintu vya too much. Rero sometimes people make jokes bakakubwira ngo tufata akarorero bakambwira ati maybe ati uri boring, maybe cyangwa bakoresha phrase ivuga ngo you are not matching our generation. Mugabe ikintu nize nuko we, as long as we follow God, tugakurikira ivyo Imana itubwira, it doesn't matter if we follow what happening today, ntaco vyoba bitwaye. Bon, nyimba vyoba bakuvuga ko basically kuvuga ko ndi boring. I'm not someone who really like to hang out. I'm most of the time indoors. Ndi ndani muhira ndaba most of the time ndakunda kurana ama podcast because I want to always build myself up kubera ko nta muntu yoza avuga yuko afite enough wisdom. Rero wisdom umuntu arayirondera ku murango mw'ijoro. Every day you wanna learn more. Yeah, tuca mu bintu bitandukanye. Rero sometimes you need the wisdom from God. Yeah, so jewe kuguma indoors kwanje well novuga yuko arico Imana yampamagariye niko novuga kubera ko
jewe kuguma ndi muhira biramfasha kwiyumvira on my path muga nicyo ko ariko twese bategereza kumera mugabo jewe biratuma niyumvira ku nzira yanje the way I am. Yeah. You know, I think this world is contagious ku buryo ushobora gusanga wakoze ibintu utategereza gukora kubera ko, so I try my best nkaguma home. Of course I do go out, but less times, or if I do, most of the time I hang out with my family. Yeah, ibintu bimeze nk'uko. So icyo nagomba kuvuga, nimba uri umuntu ameze nkanje akunda kuguma home, you like to stay home, chill, it doesn't matter what people say, as long as you know that you're following God's will kandi ukumva neza ko imigenderanire yawe n'Imana imeze neza. Let people call you boring, it doesn't matter, as long as you are pleasing God. Kubera ko I told myself that my work on this planet is not based on people going out enjoying life. No, it's based on what God has called me to do. So it doesn't matter what people will say, nah, you're boring, you're what, but as long as you follow God's will, the rest doesn't matter. And I get it sometimes, but let me go out. But as long as you're following God's will, kandi si kuvuga ngo mwese muce mubikora, but jewe uko meze niko Imana yandemye novuga, kubera ko okay, reka ngerageze kuvuga mu Kirundi, gusa ni kubera ko hariyo n'abandi ariko bararaba usanga bavuga icongereza, so ndiko ndagerageza kumikisa kugira ngo ntibumve nabo bari lost. Yeah. Mugabo ndibaza ko muravyumva, so nuko rero kandi ikindi kintu nize nuko muri kino gihe muri no minsi nari maze ntagira ama live, nari maze iminsi niga tuvuge gute, nka twebwe twizeye turamwe ivyamwa. Rero hari abantu baca bibaza kwamwa ivyamwa kwabo n'ivy'iwabo iki n'iki. Gusa icyo nize ni uko dufata akarorero dufata igiti c'amapera, ntigifungura ivyamwa vyaco ngo gifungura amapera, coco kinywa amazi navuga gute, birango kuvuga mu Kirundi mugabo ntaco ndaza nuko murabitahura, ariko ivyo vyamwa vyagenewe abandi bantu. Rero no kumenya yuko wowe ubwawe atacuri, ari Imana yaguhamagaye kugira uyikorere, kandi ivyo wama vyose atari ivy'iwawe, nivyo bituma uguma ku nzira nziza, kubera ko hariyo benshi baca bibaza yuko ingabire z'abo bafise n'iz'iwabo, ndibaza ko nerwa nuko murabitahura. Rero ico nize nuko ivyo twama vyose ntaco si ivy'iwacu, ariko jewe ari n'igihe nshobora kuba kwa twese turaca in those moments where we're like sindi in a good mood, canke hari ibintu bikubako nyene n'ubuzima, ivyo bintu bitubako twese, mugabo nkiforsa gukora ikintu ukora nkumvuga ati bon, it's yes ndiko ndaca mu bintu bigoye, mugabo this ain't my job, nuko novuga, mugabo ko bigenda ko sengerezwa kubikora kubera iki ni Imana yampamagaye. Rero navuga yuko muri bino bihe nifuje kubasangiza gatoya ko no musangiza yuko ata bintu vyo kwigisha nja kujamwo, mugabo next time kubera navuze yuko tuzogira live n'abandi, rero niho tuzokwinjira in deep tuganira ijambo ry'Imana, mugabo ko ari gusa kubankohaja kubera ko turi mu bihe nyene bigoye in general kw'isi yose, bintu aho nyene Satan is taking advantage of
the gospel so much. People are not afraid of anything. Like, they're capable of doing anything at this point. But just stay strong. Even if people call you boring, let them call you boring. It doesn't matter as long as you follow God's will. Yeah. So guys, keep your heads up. Don't lose faith. Don't lose your trust in God. I know many stuff can cause us to lose faith in God, but let's stay strong. We can stay strong by reading the Word of God, by praying, by fasting. So don't let go the oil that God gave you. And surround yourself with good people that are going to help you move forward spiritually, because also people who surround us but impacting our life so much. Rero urabe abantu ugendana nabo ivyo bumviriza kugenda tamaze kwivuga ko atari gake mu ma lives, mugabo vy'ukuri if God doesn't come today or maybe tomorrow, but he will come. Rero tugerageze to remember that our life does not belong to us, but belongs to the Almighty. Should follow his law, because this life is not ours, but it's God's life. Our bodies are not ours. Nkuko nabivuze ko it doesn't matter ko abantu bo kuvuga ko ibiki, gusa tugume mu ijambo ry'Imana, tugume mu kuri, ntitwemere yuko the devil aduhenda yuko ataco tumaze iki. As long as we follow God's will, ibisigaye ntaco bivuze, ntaco bimaze. Yeah, nivyo. And guys, I'm really happy to be back and hope to see you guys soon again. Dibaza maybe the next weekend. I will be here with one of my friends. Wige, and you're welcome to ask any questions regarding the future lives tugomba kugira, maybe ama topics mushaka ko tuvugako. Yeah, murashobora kuvuga ivyo mwumva mushaka ko tuvugako, hama maybe next weekend, Saturday this time, turashobora kugira iyo live ku ma topic muzoba mwatuhaye tukumva iyo twoganirako. Mugabo maybe kubera ko tuza kugira pool, ndabe mambe muce mutubwira ama topic mushaka ko tuvugako. Yeah, so I'm happy, ndaryohewe kuba nongeye kugaruka. Abaje ubu nyene baje duhejeje, mugabo ntaco, gusa ico navuze ni to stand firm in the word of God. Never be afraid of what people say about you, but keep standing. There is a reward that will be given to you in the future. Yeah, so ntitute intumbero yacu, tugume ku murongo nubwo vyotugora, mugabo twame twibuka yuko duhungira gusa ku Mana. Yeah, so I'm really happy. Hope to see you guys soon. Hope you're all going to come in the following live that will happen next week, Saturday. Yeah. I will take that in consideration. Nyenyeri ya
nyenyeri akimana. Yeah, I will take that in considerations. Yeah, rero mwandanye mugira ibihe vyiza, umwami Yesu abandanye kubaca imbere, abazigama, abagira neza, tuzosubire guhura ku munsi wa gatandatu. Kandi invite your friends also. Itotangura 6 p.m. time in Burundi. Yes, 6 p.m. time in Buja. Yes, niho izoba, and hope to see you guys soon. Ndaryohewe kandi kongera kugira live. Yeah, mugire ibihe vyiza, mugire umugoroba mwiza, umunsi mwiza, mwese aherereye. Yesu ashishikare kubazigama mu mpande zose, mu maja no mu maza, abandanye babera Imana mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Bye. Bandanye mugira ibihe vyiza mwese. Yesu abahezagire. Yes, nkuko wayumvise rero, ndizera neza yuko wakuyemwo ibitari bike. Ndagusabe gusangiza abandi, ariko commentaire yawe ningira kamaro, ukanda like unayisangize abandi maze ishike kure. Nitwa Fulgence Mika, turi kumwe na Mika TV. Wipfuza kwamamaza 69 243 amajana 443 duca tuvugana uko ibintu vyogenda neza. Mwakoze, Imana ibahezagire.